Let's go. Twende sana. Omoge sumba simba imedula yugime no dagivi mamemula kuba starboy ni bisaba matola metusa ni wetusa I got your vibes for you kuberuna mutuno sinokusika like this call ambulance na police yeah man Wagwan my brother je ndebeza ko uri umwe mu baririmbyi afise impano you already know ejo hirya yejo ndazo ko duzora uri kuri stage ikomeye uri kuri stage ikomeye kandi apana kure sana aha witeguye gute my brother mu rugendo rushasha utanguye go gukora umuziki nka wewe mu gihe wari wamenyereye gukorera muri Rebel my brother bo misango ikindi kintu amazina wakoresha uri muri The Fight usa nkuko wayahinduye mbega ni kubw'impamvu yayo bo misanzwe imagine nari muri tabikunze nanje ukuntu meze misange ntakobeshe je ntibakunze gukoresha amazina je ntakobeshe je kwese nkunda guharira abo buba kwandi wagwana sasa waragiye muri The Fight navuga ko hari byinshi wabonye hari byinshi wigiyeyo ariko no munsi nturiyo mbega biriko birakwigisha ki brother mbo cyambere kwanda kubiranyigisha jewe bwinzu ubu ni kwimenya mbega ibitagenze neza kuri hagati ya Bruce na The Fight nico cyonyine cyo gushaka ko woririmba style runaka itandukanye niyi wawe ushaka kuririmba muri The Fight hari abaririmbyi babiri hari Dola Blues hakaba na Vishulov hakaba na manager Epifamba yeah man ushatse kuvuga ko ari warushaka kuzana style yiwawe ariko mwe ntibayakira bande batayakira aha management yose gatishaka uririmbe mu style ya gute iyo bifuza bo ese nabwiye ko gishura okay kandi kwishura musanzwe urabona jewe nangende kuzana ibintu biri update biri ku mwanya ariko mugabo ntibavyakiriye so batavyakiriye rero nkafise nanje abandi bantu bavyakira canje iyo je duhuje ivyumviro basi kuko no kivuga no kuvuga bakuzana style babwira ati ririmbo ati rimbuko nanje rero bigasanga ko birangora kubera ikintu bitandimo kuko hajya kumbya basi as example yazi bazi nk'umuntu ayibongoza kumubwira rape nakazi gakomeye ubumuhaye haje umuntu wese umusha mu kintu abatahura niyo mpamvu muri football umukocha no mugomboza araba kwanza eskeroy hajya ntaza kuhashobora rero cyo kintu maribo menshi cyangwa kubagora haya muri ivyo jya umurimbisha ibintu uraba kwanza eske ni nyiravyo nkaje yonejwe inkoresha umugende nka Bona Boy ubungoye Bona Boy afite ijwi rinini gusumba giwanje ahubwo je gusa nkora vy'iwanje ariko bagusaba kuri bagusaba ko uri nka Bona wana gwa izape hafi nk'umbye ati kanaka basi ndusangiye sound mba ko ubungoye nuko reno gisigura ako ntabirenze ni fresh bandenze neza bareze fresh ntacho nababuranye ariko novuga ko ni Dola Blues yamaze igihe kitari kinini cyane simwa muri The Fight nazo simwa binovuga ni zimbaraga ikintu uvuga ku bwanje n'abarinzi benshi ndabahanure tara hard work ibintu bitandukanye hard work gukora cyane byasumba impano ko abantu benshi bavuga ati Cristiano nta mana afise mugi ibintu afise ni byinshi bisomba afise impano rero bashaka kufise impano udakora wasoma n'umuntu akora afise impano rero cyambere ni hard work kora cyane impano zijya kabiri hano wantawe neza n'abandi benshi banyumvirize kugira impano ni byiza muga gukora cyane n'ikindi kintu gisumba impano washaka kufise impano ugasanga umata mana afise kora cyane turbo aho kuza turbo achagusiga kure ni cyane by'abarinzi bagenza nje rero naje wendi mu kaniye sindo kude nkoresha gukora cyane gusumba impano birafasha cyane ariko mu kibazo gari nikimereye without money ntushobora kwera Oh yes, 1, 2 everybody, my name is Radio, or this is Loy TV in the place. You know what it is, yes, I'm Mr. Radio, I'm back again. Hamda kugira vyinshi muri entertainment, hamda kuzanira abahitmaker kuri micro ya Loy TV. Ladies and gentlemen, kora like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na zombie cameraman, ni watuma image ibona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, ndakuzanira ko jeri kumva kuri micro Ishobo Radio. So promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira abahe umwana habanza kubaho papa. Yes, uno muso bwa Loy TV turi kumwe na Dola. Yeah man. Jinja you nona kwica.
Naso wow let's go bro je tutangura twagiye man urafasha afise ingoma ndagufasha bro fata cyane wait kwanza akiri ngaho nyene kwanza brother ibana ijya ngoma ni kali sana appreciate get a mix none bakuzi wa Loy TV wait bakuzi wa Loy TV afise ingoma yitwa Ntaso indirimbo iri kuri YouTube channel yiwe shasha abizi yuko imbuga ziwe atakizikoresha yuguruye zishasha turaza kubigira ko mukanya ariko nimba utararaba indirimbo Ntaso genda kuri YouTube wandike Dola yeah man Ntaso by Dola uraza kumenya impamvu Dola Bliss nagashize ko ni mukanya gato brother tukiri ngaho nyene let's go urafasha ndiba let's go bro fata cyane Ntaso wait nawe nyene okay sasa twende fata cyane Ntaso totorini Ntaso shako sini agwize hasa sasa twende sasa okay sawa Unzoba mari baby yo Shebi you know like me like this yo Shako mbere na palondo Warajunyo herezi misi yo Me no go let you go Kera wanna see me cry nawe duhangaika Ariko na undi mwo cyane Nk'umucanga watanganye Ari aga verse kambere let's go Omoge sungba wait cyane man wari akuduca biraki bakuze wa Loy TV s'il vous plaît ku ruhande rw'iwanje n'indirimbo imeze fresh s'il vous plaît n'indirimbo yakore kwa Masterland kwa Fiji wagwana verse ya mbere ndashaka kubite verse ya mbere na refrain byose okay omoge sungba si my metula you give melody give my memola kuba star boy ni bisaba matola Medusa, niwe dusa I got your vibes for you Kuberuna mutunu Sinogusiga like this Call ambulance in a police Yeah Fe Urimano Limpopopo Ndihano Miyamadova you Oh no Fata chane Ntaso Totorimi Naso Shako simi Naso You know go kill my vibes Wasinzo hinduka nugibihe bihi waga this ndibaza mayubi salmon waga my brother ndi gutu musaza ndi fresh man misi myinshi man twayirukana akiri muri the fight ariko no musi turaza kumenya ari kwanza je kugeza mu nama yasinzi yari ariko umunsi wagenze gute by the way je umunsi ndi fresh ndameze neza singwaye abagwe nabo bihangane bizohera you know amwe gute iyo umunsi wagenze nabi kuri Dola Bruce umeze gute haba habuze iki ugira ku bwanje no bad vibes buri munsi mbameze fresh vibes gusa nibiri gusa ni hamwe honyene mu gihe umuziki wanje nifuje kugira hano ndashaka vibe bihindutse naho bikunze ko ndavyifuza video bari cool yeah kabisa nkuko nabivuze kurandi gwiwanje twerukana ukiri muri the fight kwa Happy Famba ariko amakuru naje kubona mu nyuma twarokora ikiganiro turi muri studio ndavyibuka oh yeah icyo tasohoye ntagana turi muri Camp na Vishu ntagana kimwe ntasohoye yose nabisohoye for real yes sir okay ntagana kimwe ntasohoye twarokora ikiganiro turi muri studio muri the fight yeah ariko inyuma yaho naje kumenya ko utakiri muri the fight dusubira inyuma gatoya ni yihe mpamvu yatumye Dola Blues ava muri the fight mugihe twari twumvise ko azokorerwa ibintu vyinshi mugihe twakoranye ibiganiro turi muri studio ukatubwira wewe nyine ubwawe yuko ibintu bizogenda fresh mbo jewe kishema ndabivuga mu misanzwe urabona jewe cyo novuga ni kimwe Roy urabona iyo ushaka gufasha umuririmbyi umufasha wisunze impano abagize gute abafise apana iyo impano ubufise ngo uyimushiremo habwo gukoresha impano y'uwo mukundiyeko Iyo nta kuntu wontora kawashaka ko nkoresha ibintu bive muri wewe ama ya mpano yanje kashuyirengagiza nanje nk'umu bad man sinovyemera iyo mpamvu hanini bimwe rero niyo hari ibintu ari kurasigura neza uvuze ati iyo ushaka gufasha umuntu umufasha kubera impano abafise ti ntucu ushaka kumwe ivyiwawe aba ari vyakora mu gihe wamutoye afise impano yiwiwe mbega ushase gusobanurika Bo musanga abakuzi barabizi man. Apana ngo abakuzi barabizi niyo mpamvu twakora kino kiganiro. Wait. Abakuzi ba Loy TV niyo mpamvu turimo kino kiganiro. Bo sawa okay. Nkoze kibazo kwanza. Fizo na Sad B baririmbye ntibatandukanye. Yeah. Okay Fizo umubwiye ati mba nka Sad B yokwemera. Fizo umubwiye nka Sad B yokwemera. Oh yeah.
akwereka cabande basabe nanje sinovyemya rero aho cokura ndi tunoza ntabu ntabyo kuducabira amakino fresh man umva kwanza muri the fighter muri the fighter hari abaririmbyi babiri hari Dora Blues hakaba na Vishulov hakaba na manager Epifamba man ushatse kuvuga ko ari ndi yashaka kuririmba nkabo ese ahubwiye ko nyishura okay kanda kwishura musanzwe urabona jewe nangende kuzana ibintu biri update biri ku mwanya ariko mugabo ntibavyakiriye so batavyakiriye rero nkafise nanje abandi bantu bavyakira canje iyo je duhuje ivyumviro basi kuko no kivuga warusha kuzana style yiwawe ariko mwa ntibayakira bande batayakira management narindimo Epifamba ni watayakira style yiwawe management yose okay aha management yose gatishaka uririmbe style ya gute iyo bifuza bo ni kuvuga bakuzana style babwiye ati ririmbo ati rimbuko nanje rero gasanga ko birangora kubera ikintu bitandimo kuko hajya kumbya basi as example yasi bazi nk'umuntu ayibongoza kumubwira rape nakazi gakomeye ubumuhaye haje umuntu wese umusha mu kintu abatahura niyo mpamvu muri football umukocha no mugomboza araba kwanza eskeroy hajya ntaza kwashobora rero cyo kintu amaribo menshi cyangwa kubagora haya muri ivyo jya umurimbisha ibintu uraba kwanza eske ni nyiravyo nkaje wanejwe nkoresha umugende rimwe nka Bona Boy ubungoye Bona Boy afite ijwi rinini gusumba giwanje ahubwo je gusa nkora by'iwanje ariko bagusaba kuri bagusaba ko uri makapana wana kwa izape hafi nkumbye ati kanaka basi ndusangiye sawundi mva ko ubungoye nuko rino gisigura ako ntabirenze ni fresh bandenze neza bareze fresh ntacho nababuranye ariko novuga ko ni Dora Blues yamaze igihe kitari kinini cyane simwa muri the fight nazo simwa bega ibitagenze neza kuri hagati ya Blues na the fight nico cyonyine cyo gushaka ko woririmba style runaka itandukanye n'iyiwawe ushaka kuririmba Mbo misanzwe ubonenge ni bwishi misanzwe ariko muga rero bavuga ati ngo umwenge w'inzumenyo yande na nyirawo ubonenge ni bwinshi sinokubesha kwe ariko mugabo ni fresh narashimye ngene beni bampaye irakwiye nanje geraho nanje rero nkora na ukamfasha abo buba kwandi wagwana sasa waragiye muri the fight navuga ko hari byinshi wabonye hari byinshi wigiyeyo ariko no munsi nturiyo mbega biriko birakwigisha ki brother mbo cyambere kwanza kubera yigisha jewe bwinzu ubu ni kwimenya kandi no kumenya yuko ntaso nta nyoko ibintu byose no kwimenya je kwera ubwambe nkitangura imvuyeyo banyasize ibyambuka zanje sinarinzi ko byokunda ko nironka n'abantu amajana 2 ariko right now ndabafise je narabonye rero abantu bakurikira umuntu bakurikira ivyo umuntu afise inyuma kuko ivyo nemfise nimaze kubibura harabona abuze nabo bankurikiye so rero ndashimuko nyene kubigiye kose biragoye narize gusa gukora cyane naravyize ikindi kandi biragoye azumenyereye gufashwa muri rebo ugasha wikorana naroye ni ibintu usanga bigoye muga namaze kumenya ni fresh man uvuze ku kintu c'imbuga yuko batigeze baguha imbuga wakoresha tugaruka ku kintu ca contrat ni kuvuga contrat ngira yemeza ko mu gihe uzobuhavuye atari ubuga rumwe bazoguha mbega ku ruhande rw'iwawe nawe nta bintu mwari mwasezeranye wari kwishuza mu nyuma mu misanje ko novuga roye urabona jewe ikintu sigura cha hafi twabuze ibintu byinshi urabona contrat yiwanje na Epifamba ahantu havuga yuko uzokwikuramwe canke uzodebukirwa azotanga amande miliyoni 100 ariko muga rero niwe yadebukiwe je sinikuyemo niwe yahisemo aravuga ati jewe ndahagaritse musanzwe je yo shaka nanje ayo mande ari kuyama kuko niwe yadebukiwe mwanje nk'umuntu afise ubunge yize sinokibaga ivyo bankoreye ariko nasavye imbuga ntazo bampaye cavuga ati nta kundi byananiye kandi mwe kananiye 10 ati nzobikora namwize igisambo nabikoze arigiye uno musi ni Dora Blues ameze gute ubuzima bwo kuba uri kurakora wenyene wari umaze kumenyera gufasha na rebo navuga yuko ikomeye cyane by the way ni Dora Blues ameze gute mwino minsi mu gihe ari karifasha wenyene mboje kintu uvuga kweri birangora sana kwese no babesha kwaje papa wanje yarambwiye ati ushonje ukabihisha uzobura ikijuju je kweri birangora sana birangora ariko mugabo imana ibirimwe hari abantu bafite umutima nkawe nkuko nakubwiye bafasha porepore bariho nkafashe na appreciate ari ibyi so rero kweri birangora cyane mu gihe nk'abantu bashaka kumfasha mu mugongo sana ku bintu bya finance mu buryo hayo musanisi kuririmba gusa braze
no kuzuberewe bikenewe déplacer amare birangora nkaje nta kazi mfise ikindi kandi rero abasani ari ikintu bavuga ati ngo gukora ubuzi bwose mbwa biragoye brother uraze kuza gufyatura ufise show dimanche ni kibazo bisangiye no uri akazi nyene kari VIP mugabo kaba yabaye mwanya nyene katababaza ni fresh wari vyiza ko rajya amaze kumusanira ubuzi bwinshi bisaba kucu umera nyene nk'ubwikora gato mugabo musanga gukora akazi kose ni vyiza mugabo rero brand ubufise kavuga ati ko ari ahantu ndaharengeye nuko kivuga fata cyane ntaso Totorimi ntaso shako simi ntaso mvura ndahari yamana gusa mugabo mumvura ntahari imvura cyabigenda gute no by the way indirimbo imeze fresh ni indirimbo wanditse neza bagiye kuko je ndamuzi no muri vyandika neza tureke iyo shakuje mu ndirimbo yakoze akiri muri The Fight ni indirimbo yandika neza siribu numuririmbyi yandika neza numuririmbyi azi kuririmba numuririmbyi nemeza neza yuko je kurande gwiwanje ejo hiwe humuziki hazogenda neza ico asabwa gusa ni kuba strong my brother uno muziki bisaba kuba strong bisaba kuba ingwanyi kubera ko slago abari nyinshi ariko iyo uziciyemo fresh ufise impano byanga bikunda bitizo gupasa brother uno musi rino jameze neza mu muziki uno musi abari benshi barimba bibagoye uno musi bameze neza cyane why not we my brother nanje kwe ntibizonanira fata cyane ntaso bro ije kintu uvuga ni kimwe urabona je kintu nihaye je kweri nzokora ndabongeye ndabatemwo byanke ndabatemwo mpakumuka wanyuma ariko one day ntawin one day nzotsinda kamuzi nzotsinda je ntibizogira aho nyene umuntu wese azi ko afise impano gusa nkumva amatwi wanje tugatugiye kabisa nzoba ndamujanye yo tese ni babandi usanga umuntu akiri hasi umaze ko mustari nkwe twuririmbana ya je sinabo izina ry'umuntu ndabikimurimwe je ko arabasani beshe jewe nankira ko turirimbana biva nuko ndabumva nkavuga ko nimbana yari umustari fuma ntumpita akiri hasi afise impano ibaze nk'ubu gufata umuntu tamana afise ukamushira ejuru umuntu afise impano kamwirengagiza aho bukoze nitwe ubujyage nturabe ngo ngafise amafaranga ngafise iki koresha impano y'umuntu kubyo yagiye no hanze atokumara amazi nico navuga ko yaninjiye kweri target mfise mu muziki mu gihe imana yumfasha nkaronka ivyo nifuza kabisa muri The Fight barakwimye imbuga ariko hari byiza bagukoreye cyane imbere ko tujya ku ndirimbo ntaso ndashaka utange message kuri The Fight production bivanye n'ibyo bagukoreye by the way kuko hari abakora ibibi ariko ntuze uhagacira ikibi ahubwo uzi uhagaciro ikizo umuntu yagukoreye mbere ko tujya ku ndirimbo ntaso yibwe nshasha by the way ndashaka utange message kuri The Fighter nimba ari ubashimira imbere ya kamera my brother shaje ikintu uvuga ni kimwe barabizi kweri je kuva mva hagiya nta musi navuye ikintu kijanye na The Fighter cyo kuba cafude kandi nishobora kubesha je ndakuze ariko icambere novuga Roy ndibaza ugira umenye sije nabitumye ni Happy Fam ko ikintu mushimira none we n'umunsi wa mbere duhura wambwiye ngo mbone kuri statia Happy Fam so appreciate nta kintu uvu kabisa ndabashimiye sana indirimbo ntaso ni indirimbo navuga neza yuko yamaze kuja kuri YouTube channel yawe nshasha ni nayo ndirimbo ya mbere washize kuri YouTube channel nshasha ni indirimbo imeze neza nko nagumye ndabivuga ni indirimbo ifise feedback zimeze gute kuri Dollar Blues saje muri commentaire ngiyo kweri abantu bose mbona ari positive kweri negative ntaho ndabona kabisa sinzi ko bari nyine ntibakawoke mu cyo navuga ni kimwe mu muziki so indirimbo sinkeneye ubugenzi gera muri commentaire uvuga ikintu kikurimo utantinye kuko abantu komanta ko ubukora ubugenzi bumfitaniye je kweri mbo ikintu kitameze fresh na gikomanta ati Roy TV hanu nuko ugashakira uko ushaka apana kumpena ngo turabagenzi ngo akoze neza genda ukomata ikintu wumvise nimba ari nabi bukivuga sinakurasa indirimbo imeze nabi ndabibona je ndakuze sinwa muje just ni plant okay reka nenda gukomanta ubunyene komanta ku ruhande rw'iwanje brother hari ikintu uvuga kitanezereye kuri rya ndirimbo ku ruhande rw'iwanje n'indirimbo nabona ko ari ni big project indirimbo imeze neza ni indirimbo ifite style ya bien arabaririmbyi bake wayishobora ariko natangajwe no kubona uyisondetse kuri video kuko ndibuka hari amafoto nabona uri impande y'ibipupe navuga ati iyi video
Chikona bimani. Come on. Ubwo ati ino video kwino ndirimbo uja matabaho. Mbo umusange nakivuze roye. Je kwe ni ngopa yakimbwiye ushonje gushonje. Iyo ushonje vyerekanye. Rero je ndashonje man. Ikindi kandi rero kwe Yesu nokubesha iyo video kwe bavuga ati kuyaranja. Nanze nyene ko bavuga Tompeti kwe yaragiye burundu. Tukabaye kuyaranja. Ndavuga ati kwe nta kundi basi mugaje hanini kimba nshaka ni audio nziza. Video naco bitwaye. Ariko muga ko yena kubesha iyo video naje kwe nyanjoheye. Byavuye kuki kubura uburyo kabisa. Cambu cankuraho abo nari nize nawo nyene tabani twandaye hasi nabwate baze tuje kwa irare rero ngo nangaye miliyoni 3 baba we mukadege nati usangene ubuco mako ni kimwe ngo mani yarangiye ikurikira kuri video nziza hari abantu bakubwiye ati muje kwa irare kwe rya ngoma ndavuga ati none mubona gute no ranterera ngo nangaye ati miliyoni 10 ngo yango ndeme 20 ibaze frame 20 miliyoni 10 ari wareme 20 miliyoni 10 20 muri miliyoni 10 mu miliyoni 10 akakwemerera Vemba 20,000 ibaze vraiment nje ndakura urumva uzaca acha uri miliyoni gusa ndazi TV yawe abageneza barabariho umuntu wese ashaka kuvuga ati kweri nakoze igikorwa nimba ari video ashaka kuyintamwe nzoshima is good nta rebo nta kindi rebanga gusa ndafise umuntu nyaka amfasha pole pole umutima ariko mwana wese nkunda umuntu nyene ashaka kumushira ko hejuru kandi by the way nshimbe na Fiji pege ndi ntaho narishe oya yemaye kubuntu kweli FIG even n'ukuntu nyene nkunze wagwa my brother FIG big up sana kandi ndirimbo burya rero ndagwe n'inkuru yayo iyo ndirimbo ntari yiwanje iyo ndirimbo FIG yatanye challenge abantu batatu avuga ati nkina barinzi bari kwa challenge abangyohera baca bayijamo bagiye barakwana bareka afite babajereye nayikore nkiri kwa famba nyene njya challenge ninyegeje kimwe mve ndi kamera kimwe kandi ndayikora ikira ahantu Fiji ndayimuha gusa ntiyanyishura gusa shaka umutima kuri kujya video yanje mbo wacambye ati ngo none abarimvye batatu haci iminsi nza no wumva ngo warimvye nabahevye ni wowe wenyene mbaragiye acavuga ati weresha mu verse imwe ibisiga ucundekera cundekeze mu verse ya mbere rya wumvise nyene nza numva ngo shamo ni ya kabiri ndimba bayimpaye kubuntu iya mbere yumvise let's go twende sa omoge sumba simba imedula yugimbe no dagivima memula kuba starboy ni bisaba matola metusa ni wetusa I got your vibes for you kuberuna mutuno sinokusika like this call ambulance na police yeah man wagwana my brother je ndebeza ko uri umwe mu baririmbyi afise impano ejo hirya yejo ndazo ko duzora uri kuri stage ikomeye uri kuri stage ikomeye kandi apana kure sana hafi witeguye gute my brother mu rugendo rushasha utangiye go gukora umuziki nka wewe mu gihe wari wamenyereye gukorera muri label my brother mbo misango je novuga nizimbaraga ikintu novuga ku bwanje n'abarimvyi benshi ndabahanure tara hard work ibintu bitandukanye hard work gukora cyane byasumba impano ko abantu benshi bavuga ati Cristiano nta mana afise mu gibi ntafise ni byinshi bisomba ntafise impano rero ashaka kufise impano udakora wasoma n'umuntu akora afise impano rero cyambere ni hard work kora cyane impano izajya kabiri hano abantu benede n'abandi benshi banyumvirize kugira impano ni byiza nga gukora cyane ikindi kintu gisumba impano washaka kufise impano ugasanga umwana ntamana afise ko yakora cyane turbo aho kuza turbo acagusiga kure ni cyane by'abarinzi bageza nje rero naje wendi mo kaniye sino kude nkoresha gukora cyane gusumba impano birafasha cyane ariko mu kibazo gari nikimereye without money ntushobora kwera ikindi kintu amazina wakoresha uri muri The Fight usa nkuko wayahinduye mbega ni kubw'impamvu yayo bo misanzwe maje nari muri tabikunze nanje ukuntu meze misanzwe ntakobeshe je kwe ntibakunze gukoresha amazina je ntakobeshe je kwe nkunda guharira oya je mbanyira umuntu samworoheza uko ashaka kuko urabona nk'ubu jewe iyo nanje nshaka ibyo guharira wasanga ibintu birefu ngasanga yene ngizuwe discipline byinshi mwa kumwe canje nkunda umunyamahoro naremeye guhindura nkora ko ivyo nakora ko ndamodifya nk'umufundi nyene kandi biri fresh kandi kazina kameze bo kabisa imbere ko turangiza ikiganiro akajambo kamwe ku bafana bawe akajambo ku kamwe ku bantu bakonze indirimbo ntaso
kuri we wese wumvirije indirimbo ntaso big up sana mbo kajambo jino babwira ni bankunde bongere bankunde ikindi kandi nabafitiye big things indimbi kurikira bazovuga ati hompete ibintu afise sound different kandi iyo production ibisazi ewana je ngoma nkora ikintu gikurikira bankunde kandi banshikire imbuga zanje nazibabwiye ni dollar ukora ko L imwe gusa hagati ucumbona direct je mu nkunde ikintu babwira kandi ntimukunde je nyene ni umukwe n'abarinzi bagenzanje bakiri hasi badafise umutwe bogira ngo bavuge bawusokorore mu bakunde cyane kuko zifise impano je nyene ni benshi kandi bakaze kandi nkunda so rero tunavuga ko yari mwakoze nawe cyane kandi urabona ko thank you so much my brother bana biragoye n'amabisa nyine bimeze neza ntimeze neza ariko mugabo ko twigowe turahura yakuzana kamembere y'umuntu biragoye cyane mu gihe atakintu uzi yuko tatari yaguhaye iyo show love rero yigumanye nejo wundi yeah one love yes ukoze wa TV reka ndagushimire sana remember subscribe kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update news kuri kamera wari kumena zombie cameraman niwe yatumye image uyibona image fresh sana niwe yatumye sound uyumva imeze neza cyane je wari kurumva kuri micro Ishobor Radio so wa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kirabe umwana abanza kuba papa twari kumwe na Dollar Ruso ntaka ariko twari kumwe na Dollar is good wagwan my people we love you so much dusubire gutaha ciao wagwan yeah